Shaka kuvuga ku ijambo ritari ritoya ariko ndashaka kurivuga nk'abantu biga cyangwa ndashaka kurivuga mu mutima wo kwiga kugira ngo twagure ikiciviro. No munsi umutwe w'amajambo uravuga ngo kubaho mu buzima ubabaye, kubaho mu buzima bw'umubabaro cyangwa kubaho mu buzima bw'agahinda cyangwa bw'umubabaro w'indani. Ndashaka uyu munsi kuvuga kuri kino kintu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 18 haravuga ngo uhoraho ari kumwe canke ari hafi y'abafise imitima ijanjaguritse kugira ngo akiza abafise impwemu yicurikiriye. Umubabaro canke ivyago bishikira umugororotsi ariko uhoraho akama amukiza imisi yose, uhoraho akama amutabara imisi yose. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratwereka ko umugororotsi arashikirwa n'ibibazo, umugororotsi arashikirwa n'ibimujanjagura, n'ibimukomeretsa, n'ibimubabaza. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo uhoraho ari kumwe n'abafise imitima ijanjaguritse. Ni Zaburi ya 34 18 na 19. Ni kuvuga ngo ni ibintu mu buzima bwacu bwa misi yose bishika, bibaho, bishobora gushika ku buzima bw'umuntu wari we wese, guca mu gihe cyo kubabazwa, guca mu gihe cyo kuba mu gahinda, guca mu gihe cyo kumva mu mutima wawe harimo umubabaro w'indani canke ico no kwita agahinda. N'ibintu bishika mu buzima, kandi n'uno munsi urashobora kuba uri umuntu ufise ibintu mu buzima bwawe vyakubabaje canke vyakomerekeje umutima wawe. Kuri uyu munsi ndagomba ko tuganira kuri ibi bintu, kubaho ubuzima tubabaye, ingene tugomba gusohoka aho hantu, ingene bikenewe ko Imana idusohora ahantu ikadukiza bene aho hantu, ikatubohora bene ivyo bihe biba bigoye mu buzima bwacu, biba vyaraje, biba vyaradushikiye. Kumbure rimwe na rimwe atari kuvuga ko twabishatse, ko ata muntu umwe yipfuza ikintu kimushika ko kibi, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uhoraho ari kumwe n'abafise imitima yicurikiriye, ceux qui ont le cœur, uravyumva, abafise umutima ukiye dans l'abattement, abantu bicurikiriye, abantu bababaye. Ni kuvuga ngo uhoraho ico gihe nta gucira urubanza, ariko azi ko bibaho, azi ko bishika, araza akakuzigama, akaza akakugwanirira, akaza akagushoboza, akaza akagukura aho hantu, akaguterura. Nico gituma uno munsi nizera ngo hari ahantu Imana igomba gutwara ubuzima bwacu, hari ahantu Imana igomba kuduha kurengana bene ibi bintu. Uyu munsi ndagomba kuvugira ijambo vy'ukuri mpagaze ku kibazo dufise mu muco wacu, kuko dufise umuco wo kwiyumanganya, dufise umuco wo kwifata, dufise n'umuco wo kwakira no kugendana n'ibintu bimwe bimwe, ariko ugiye ukabiraba igihe kirekire bigasambura ubuzima bwacu. Usomye muri Yohani 16 umurongo wa 33, Yohani 16 umurongo wa 33, Fiston nsomera Yohani 16 umurongo wa 33. Yesu aratubarira kuri ibi bintu, aratubwira kuri kino kintu kuko ari ikintu kiri mu buzima bwacu nk'abantu. Yohani 16 umurongo wa 33. Jean 16 verset 33. Ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Yesu yaravuze iri jambo, aravuga ati ndashaka ko mugira amahoro muri jewe. Yesu aratwereka yuko gusa muri we hariho urugezo dushobora gushika ko go kuba mu mahoro, ariko kandi aravuga ngo ndabasengera, ndipfuza ko mugira amahoro muri jewe. Bwana sifuwe sana. Ibi ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Ibi Yesu yari karabwira intumwa ziwe, ibi Yesu yari karabwira abantu biwe.
yagomba gutegura imitima yabo. Aravuga ati ibi byose ndabibamenyesheje, ibi byose ndiko ndabibabwira, ndiko ndabibabarira, ariko ndabibabwira kugira ngo muri jewe mugire amahoro. Mu Kirundi ntibahavuze neza, ariko mu Gifaransa aho babivuga muri kazoza bavuga ngo muzobabazwa, vous aurez des tribulations dans le monde, ariko mukomere mushikame kuko naranesheje isi. Yesu atwereka ngo tuzogira ibibazo mu isi, tuzogira ibitubabaza, tuzogira tribulation. Yesu ntiyavuze ngo birashoboka yuko bamwe muri mwebwe muzogira ibibazo, no. Yesu yavuze muri affirmatif, aravuga ngo vous aurez des tribulations dans le monde, mu isi muzogira ibibazo, mu isi muzobabazwa. Yaratwavertishije, aravuga ati ariko nimureme kuko nanje naranesheje isi. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu, mu rugendo rwacu rwo kujana n'Imana, mu buzima bwacu bwo ngaha mu isi, kimwe mu bintu tubwirwa tuzi nuko tuzohamwa, tuzoronka ibitubabaza, tuzoronka ibizana umubabaro mu mitima yacu, tuzoronka ibiza bimera nk'ibikomereza imitima yacu, bikayikomeretsa, bikayibabaza. Yesu ntiyatubwiye rero ngo n'ibintu ngo, Yesu ntiyavuze ngo kumbure, Yesu ntiyavuze ngo hari ubwo, ariko twese nk'abantu mu buzima tubayeho turi expose ku kintu citwa umubabaro. Ni ikintu gishobora gushika, ni ikintu bamwe cabashikiye, ni ikintu umwanya wari wose gishobora gushika mu buzima bw'iwawe. Yesu yaraduteguye, aravuga ngo ariko mushikame, ariko mureme kuko nanje naranesheje. Bwana asifiwe sana, haleluya, amina. Uno musi urashaka kuvuga rero kuri kino kintu, kubijanye n'uwo mubabaro ushika mu buzima bwacu, kuri izi ntambara zishika mu buzima bwacu zikazana agahinda canke kikazana ico no kwita peine mu buzima bwacu, canke aho wumva umenga urakomeretse canke uratsitaye canke uri blessé n'ikintu cagushikiye ukumva carasambuye ubuzima bwawe. Ibikomere mu buzima bwacu biza mu buzima canke agahinda mu buzima bwacu gashobora kuza mu buryo butatu. Hariho umubabaro dushobora kugira, ukagira umubabaro ukaba ari umubabaro wo mu buryo bw'umubiri. Igihe ushobora kuba ari umubabaro uvuye ku kungene ugwaye. Hari abantu usanga none munsi mu gatondo uri ngaha wifashe, ariko ufise umubabaro udasanzwe, ufise ingwara, ufise umubabaro wo mu buryo bw'umubiri, mubiri wawe uri kurababazwa. Haba ingwara ugwaye ari ibihimba vyo mu nda, yaba ingwara ugwaye yo mu buryo bumwe canke ubundi, ukumva umubiri urababajwe, urababaye. Uwo n'umubabaro udushikira mu buzima bwacu, uri kurava ku kintu catwafekse, ku kintu cadukoze ko ku mubiri, ashobora kuba ari ingwara. Kandi bene uwo mubabaro kenshi hari n'igihe wowe uragora guhisha, kuko ari douleur iri physique. Abantu bashobora kuza bakakubona, bakabona n'ukungene umerewe, canke bakabona intege nke umubiri wawe ufise, hakabaho ibigaragaza kugwaye. Ivyo bishobora gushika mu buzima bw'iwawe. Ariko kandi hariho ubundi buryo bugira kabiri dukomereka. Ubu n'uburyo dukomereka bwo mu mushaha wacu. Igihe umushaha wacu ukomereka, igihe umuntu wanje w'indani akomereka, ico no kwita ibikomere vyo mu buryo buri emotionnel. Ibi ni bikomere biza mu buzima bwacu, ariko kandi ivyo kenshi ni bikomere canke n'umubabaro uba mu buzima bwawe, ariko kenshi abantu ntibawubone. Ugasanga ntuboneka, ntushika habona, uko uravyumva abantu ntibawubona, ariko hakabaho wewe ico ubiziko, ukaba ushobora no kubinyegeza, ariko hakaba hariho n'ibintu bibigaragaza mu buzima bwawe. Ivyo no kwita amasymptome canke ibimenyetso vy'uko kugwara k'umushaha wawe, aho ushobora kwisanga mu buzima bwawe uri umuntu kubera uko kuntu umushaha wawe wakomeretse, uri umuntu ubaye mu kintu c'ubwoba bwinshi. Haleluya. Ugasanga ubaye mu kintu c'ubwoba bwinshi, ariko ubwo bwoba ufise bw'ubuzima, ubwo bwoba ufise uko kwikanga igihe cose, ugasanga ni ubwoba buva kuri ivyo bintu vyakomerekeje ubuzima bwawe, vyababaje ubuzima bwawe. Ugasanga icakubabaje caragusambuye kugeza naho igihe cose bigutera kugira ubwoba, bikazana mu rugezo rwawe rw'ubuzima kubura umuntu afise uruhagarara, canke umuntu novuga afise inquiétude irenze mu kintu kanaka c'ubuzima bwawe, kuko cagushikiye, kuko cakubabaje. Bikaba ari ivyo bimenyetso vyerekana ko umushaha wawe ugwaye canke wakomerekejwe n'ibintu. Hari n'igihe uza gusanga mu buzima bwawe muri ubwo buryo nyene uri umuntu aba mu ruhagarara, ndetse kuvuga uruhagarara gusa, ariko uba muri panique. Hari abantu usanga bafise ubwoba, barota nabi, cyangwa ugasanga
igihe cyose uri kurikanga ikintu kibi kigushikako ariko bikava mu bintu byagiye bisambura ubuzima bwawe kuko utazi ngo ejo hameze gute. Rimwe na rimwe ugasanga ubwo bwoba buranagutera kwikanga yuko hari ibintu bizokurikirana ubuzima bwawe bivanye n'ikintu cakozwe muri kahise kawe, ukabaho wikanga yuko hari inkurikizi. Hari n'ikindi gihe ikintu kizokwereka umushaha w'umuntu ukomeretse, ingene uza gusanga umushaha w'umuntu ukomeretse canke umushaha w'umuntu ababaye mu mutima wiwe, usanga n'igihe mu buzima bwiwe agendera mu kwiyagiriza. Ugasanga hari ikosa wakoze, hari icaha wakoze, ukabaho wiyagiriza, ukumva utibabarira, ukumva utemewe. Ico nacone kwiyagiriza mu mutima canke culpability ni ikimenyetso kigaragaza umuntu aba afise ibintu byamukomerekeje, uko wihemukiye canke uko witwaye mu kintu utaryoherewe ico wabayemo, ukumva umenga warihemukiye. Nico gituma rimwe na rimwe biba bikenewe ko tumenya ubuntu bw'Imana kugira ngo twibutse yuko Imana itubabarira, kandi igihe cyose itubabarira icaha icaco cyose twabayemo twagendeyemo, Imana ishobora kutubabarira ikamubabarira icaha nakoze. Nico gituma nanje ngomba kwibabarira kandi senemere yuko umushaha wanje ushishikara kwama ugarukana muri jewe ikintu nagendeyemo muri kahise, hari uko kwiyagiriza bigatuma ubuzima bwanje butagubwa neza, kuko bene iki kintu kiko kirakurikirana ubuzima bwanje. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari ikindi gihe uza gusanga umushaha wacu warakomerekejwe, uravyumva n'ikiriyo, uravyumva umubabaro muremure wagiye uragira. Ivyo nibikomere biza mu mushaha wacu. Haleluya. Natangwe mvuga ngo hari ibikomere biza mu mubiri wacu tukababazwa n'ingwara, ariko n'umushaha wacu hari igihe usufra ukababazwa kubera ibintu byadushikiye. Hari ikindi gikomere kigira gatatu kiza mu buzima bwacu, ni igihe mu buzima bwacu tugira gahinda kavuye mu kubabazwa biciye mu migenderanire. Ubu n'uburyo bwa gatatu tubabazwamo, ni igihe tubabazwa biciye mu migenderanire. Kenshi igihe ubabazwa biciye mu migenderanire ni igihe umuntu yakubabaje ari umuntu akwegereye, ni igihe umuntu yakubabaje ari umuntu w'inkoramutima, si uwo ari we wese. Umuntu muhuye kwibarabara akagucira ko amate canke akagutuka mutazinanye, kenshi ntakubabaza, kenshi n'ivyo akoze ushobora no kwibwira uti uyu n'umusazi ukabandanya ukarengana. Ariko kenshi ibintu bitubabaza bikadushiramo umubabaro wo mu mutima ni ibintu dukorerwa n'abantu batwegereye, inshuti yawe ya hafi, muvukanye, umukunzi, umuntu mufise ico muhurirako, umuntu mufise ico mwasangiye, umuntu mufise icabahuje kidasanzwe, hamuyo yakubabaza kigacika ikintu gikomeye cyane kiza kigakomeretsa ubuzima bwawe, ugasanga mu rugezo rw'imigenderanire uri umuntu ababaye. Ibi bintu uko ari bitatu ngenda avuga ko rero bitandukanye, ni ibintu bitwereka ingene umuntu ashobora kuba abayeho mu buzima afise umubabaro, afise ukuribwa n'ikintu camushiki. Ico nshaka kuvuga kuri uyu munsi, ndashaka yuko twiga ku nyifato Dawidi yagize, kuko Dawidi n'umuntu yabaye umunyamibabaro, kandi Dawidi n'umuntu afise ibintu byinshi byagiye bikomeretsa ubuzima bwiwe, ibintu byagiye bibabaza umutima wiwe. Amazaburi menshi Dawidi aratwereka ico ari c'umubabaro ku buzima bwiwe. Ariko kandi tuja kuraba Dawidi, ndagomba kubabwira ngo hariho uburyo twese ngaha muri kino kibanza twifatiye ibintu nk'ivyo bidushikiye, hariho uburyo tubijeha, hariho uburyo uri kuravyifatamo. Ni nkuko nobaza ngo mbega ivyakubabaje mu buzima uri kuvyifatamo gute, wabikoreye iki, wabigenjeje gute? Wosanga twese ngaha dufise ukuntu duhora tuvyifatamo gutandukanye. Ariko no munsi ndashaka kubabarira ngo ni gute tugomba gusohoka, ni gute naho byoba bitaranagushikako, ni gute tugomba kwanka mu buzima bwacu yuko ibintu biza bikazana gahinda cyangwa umubabaro mu mutima, ni gute tugomba kuvyanka no kubigwanya no kugira ico tubikoreye ko mu ntumbero yo gukira no kubohoka. Ngenda kubwire ngo ikintu no munsi numva nshaka kukubarira muri kino gitondo, kandi size umuntu nshaka kuvugisha uri we wese, ariko ndagomba ngo wumve ngo nta burozi bubaho, nta virusi ibaho, na corona ni peti, nta virusi ibaho, nta kanseri ibaho nk'agahinda ko mu mutima, nk'umubabaro wo mu mutima. Ni ikintu gishobora kwica ubuzima bwawe, ni ikintu muri uyu mwaka turiko turiga kuri iri jambo ry'ubwiza bw'Imana, ni kimwe mu bintu, imibabaro yo mu mutima wacu ni kimwe mu bintu bibloka canke bibuza
ubwiza bw'Imana kugaragara mu buzima bwacu. Iyo ntafise icyo ndabikoreye gifatika kandi c'ubumana kirongowe na mpwemu w'Imana, ico kintu canshitseko canke ico kintu gishishikara kunshikako gitumbereye kuzana umubabaro mu mutima wanje, nintagira ico ndagikoreye mu mutima w'Imana no mu ciyumviro c'Imana, iki kintu kizokwama gituma ivyiza biri muri wewe bidashobora gusohoka. Naho twokwigisha ngo urafise ingabire, naho twokwigisha ngo umuntu ari special adasanzwe, nimba ari ikintu gisambura ubuzima bwacu, kibloka ubuzima bwacu, kitubuza gufata umuvuduko, kitubuza kugaragaza ivy'Imana yaduhaye, kitubuza mu gukorera Imana mu bwami bw'Imana twiyaguye tuguwe neza, kibuza amavuta y'Imana gutemba no gusesekara mu buzima bwacu, kikamera nk'igihome kinini yagikingira, nibikomere byo mu mutima wacu, n'umubabaro wo mu mutima wacu. Ni gute Dawidi atwigisha kubijanye n'ibihe vyiwe vy'imibabaro, ukuntu yayivuyemo, ukuntu yayisohotsemo. Ndagomba kuvuga ku vyimviro bikeya hano hantu. Iciyumviro ca mbere nshaka kuvuga, kuko kenshi hari igihe tuza mu rushengero, ariko twaza mu rushengero ukumva uramerewe neza, warubabaye, urafise ibyakubabaje, urafise ibyagukomerekeje, waza mu rusengero ukumva umerewe neza, ukumva hararyoshe, ukavuga ngo ndakunda iyo nje gusenga kuko nsohoka merewe neza. Rimwe na rimwe ukamenga gusenga ni ibintu bipfupfaza, cyangwa ukamenga kuza gusenga ni terapi. Ngenda babwire ngo ni vyiza yuko iyo tuje mu nzu y'Imana, umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo naranezerewe igihe batubwira ngo tuje mu nzu y'Imana, naranezerewe. Ni ukuvuga ngo kuza mu nzu y'Imana, kuza mu matazirano, kuza mu mashimwe, birafise ikintu biribeha muri twebwe, birafise ikintu bizana muri twebwe, birafise ukuntu tugubwa neza, kuko aha hantu hariho Imana, mu mashimwe hariho ubwiza bw'Imana. Ariko kandi ndagomba kuvuga ngo ico Imana igomba gukora kirarengeye gusa kudutuma twiyumva neza, ariko ico Imana igomba gukora kirarengeye kigashika no ku rugezo aho Imana idashaka gusa yuko niyumvamwo neza, ahubwo Imana ishaka ko mbohoka. Yesu ashimwe cyane. Imana iragomba yuko ibi bintu bihera, Imana iragomba yuko ico kintu gisohoka mu buzima bwawe, Imana iragomba yuko ico kintu gisezerera mu buzima bw'iwawe burundu. Abantu b'Imana bavuye ngo amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icambere tubona Dawidi yakoze muri Zaburi ya 39 murongo wa 2 n'umurongo wa 3. Unyemerere dusome uyu murongo, Zaburi ya 39 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Hariho ama version ya Bibiliya usanga uyu murongo ucuje inyuma cyangwa ukaje imbere, uraza kumva ukuntu uvugwa, hamumenye uwo turiko turavuga ko uwariwe. Kutavuga kwangiza ikiragi, ndahora naho byoba ivyiza sinabivuga. Umubabaro wanje urafurugwa, umutima wanje uba igitongorero muri jewe, nciyumvira umuriro unyakamwo, maze mvugisha ururimi rwanje. Yesu ashimwe cyane. Ikintu ca mbere ucandike nshaka kuvuga, iyo ufise ibintu vyakubabaje ntukagerageze kutavyemera, ntukagerageze kubihofula, ntukagerageze kuvyikawusha, mvuge gutyo. Haleluya. Ntukagerageze kuvyinyoha, canke ntukagerageze gufeza semblant yuko bitakubabaje. Kenshi ikintu kidushikira nico cambere nshaka kuvuga kuri uyu munsi. Kenshi iyo dufise ibintu bitubabaje canke biriko bizana canke vyazanye umubabaro mu buzima bwacu, ugerageza kwigira nk'uko umenga ntiwababaye, ugerageza kuvyirengagiza, ugerageza kuvyikawusha, kandi ukumva umenga navyifashemo, ndi umugabo ndavyifashemo neza. Ariko waraba ni nk'uko ugerageza kwigirisha, ni nk'uko ugerageza kutavyemera kwico kintu cakubabaje, ukagerageza kugiranira imigenderanire n'ico kintu yuko ucirengagiza no kucinyoha. Muriko muranyivuga abantu b'Imana. Iki nico Dawidi atubwira muri uyu murongo. Dawidi yagize umubabaro mu buzima bwiwe, avuga ngo narahoze, je suis resté muet, naracereje, narahoze, naravyirengagije, narahoze, ariko ngo naho nahoze nari mfise agahinda, j'étais malheureux.
dawidi ni umwe mu bantu igituma nashimye kumuvuga ko ni umwe mu bantu ba mbere muri bibiliya atwigisha icari c'umubabaro kandi yagiye ahura n'ibihe byo kubabazwa mu buzima bwiwe, rimwe akavyifatamo neza ikindi gihe akavyifatamo nabi. Aravuga ngo nahisemwo guhora, nahisemwo kwihorera. Uravyumva? Je suis resté muet, je me suis tu, nagumye mpoze, narihoreye, naravyirengagije. Ariko ngo nubwo vyari bimeze gutyo nari mfise agahinda, j'étais malheureux, nari merewe nabi, nari umutindi, nariko ndononekara. Haleluya, amen. Ndashaka kuvuga ngo iyo udashatse kubona yuko ivyakubabaje ngo uvyakire, ubicemo, ubirabe, uvyemere, ushobora kwanka kuvyakira, ariko uko kuntu ugerageje kuvyinyoha no kwigira ko ataco vyakugize, inkurikizi yavyo nuko bizogenda bikura. Hari igihe Satani akubwira ngo bihore, vyirengagize, vyikawushe, bizohera, ariko haguhera bikava mu rugezo rwo kuba bito bikagenda biba bininiya cane, kuko kuvyikawusha no kuvyirengagiza ntibiheza ikibazo cawe, ahubwo bigenda bikigira kininiya cane. Dawidi yaravuze rero ngo nagerageje kuvyirengagiza. Haleluya. Ukavuga uti ntaco bintwaye, ariko biravye kubera turi abantu, kubera uri umuntu, ivyo uri kurirengagiza biriko birasambura ubuzima bwawe, bizoshishikara gusambura ubuzima bwawe. Hari n'igihe wowe utabibona ukibaza ko wabikoreye gestion nziza, umuntu akakubaza ngo mbe vya bindi vyageze ngo nta nivyo shaka no kwiyumvira, unafashe nuko bitabaye. Ariko ico utaza kumenya buhoro buhoro, uko kuntu uri kuramererwa nabi mu mushaha wawe, uzotangura guporiwa, uzotangura gutuma muri environnement yawe hamota nabi, uzotangura gutuma abakwegereye aribo bagenda bamona kumererwa nabi kwawe, kuko hari ibintu ugiye gutangura canke hari ibintu uri kuragaragaza biriko birasambura abakwegereye. Wewe wibaza ngo waravyirengagije, ariko kuko biriko birasambura umushaha wawe, usigaye ufise inyifato n'amareaction n'ingene uvuga n'ivyo ukora udashobora gukontrola, ahubwo abo bitanguye konona abakwegereye, ariko wewe wibaza ngo warahejeje kudiringa navyo, unaravyikawushije. Ibande bako baranyumva. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rimwe hari igihe kuko usanga turi n'abantu tudakunda guhangana canke kugaruka kuri ca kindi cambabaje ngo ndakibwira umuntu ko cambabaje, tugira ico tukivuze ko, kuko muri culture zacu nitwarezwe mu buryo bwo guhangana canke gukonfronta. Dufise umuco wo kwikawusha no kudashaka ingorane n'abantu. Iyo udashaka ingorane n'abantu, ubu uri muri abantu bitwa bantirumveko. Iyo ikintu kikubabaje wumva umenga kukigaruka ko na mugenzi wawe bihava bizana ingorane, ugaca ucirengagiza. Ako naho ucirengagije coco kiriko kirakora muri wewe, kiriko kirakonona. Ariko kandi rimwe tukabura courage yo kugira gute, yo gukonfronta, yo kuza ngo iki kintu tukigarukeko. Bwana sifiwe sana. Simvuze ngo Bwana sifiwe, ariko kweri virgule ya Bwana sifiwe natwe twere. Aha. Warubizi, ndashaka kubabwira ngo iyo utari kurashaka guhangana n'ikibazo canke n'ikintu cakubabaje, ndagomba kubabwira uno munsi ngo hari ibintu bigushikako, kuko ca kintu ko kibandanya gukora muri wewe uri kurashaka ucirengagiza, gitangura kwigaragaza mu buzima bwawe. Nivyo bizanira abantu ibigwara, ari ibigwara vy'imitima, ari indoto zibi, ari uruhagarara, ari ukurota wirukanswa, ari biki, ibintu byose uhojeta, ibintu byose wegerageza kwegeza. Dawidi yabivuze neza kuri uyu murongo, aravuga ku murongo wa mbere, avuga ngo umutima wanje, naho nahisemo kubivuga ku murongo wa 3, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue.
ngo nashishikaye gusha muri jewe. Nubwo nahisemo kubihora, nashishikaye gusha, nashishikaye kononekara muri jewe, nashishikaye kugwara muri jewe. Nahuza gusanga hari ivyo bintu bitangura kuza mu buzima bwacu, ugasanga inyuma y'imyaka 20 uracari kurasambugwa n'ikintu cabaye. Ariko bigenda gute ko haheze imyaka 20 ico kintu kikiko kiragusambura? Nuko wanse kugira ico gikoreye hakiri kare. Raba n'inyuma y'imyaka 20 kiracahari, kuko utashatse kukiraba mu maso kandi wakire uvuga uti ndagomba kugira ico nkoreye uyu mubabaro, iki kintu canteye, uyu muntu yanteye, iyi situation yanteye. Uyu munsi naje mu gitondo guhebuza abantu, mushobora kuba mutari benshi muri ngaha, ariko naje guhebuza abantu bafise facilite, bafise ukwiyorohereza, bafise iyo bagize icabababaje kumera nk'abacirengagiza, nk'abacinyoha. Kuko ariko twarezwe, ariko twabwiwe ngo vyirengagize. Ntunamwereke ko vyanakubabaje ngo ahave yumva afise ifyeri. Mwereke ko atanico vyakugize, vyirengagize, ihagarareko. Kwihagararako si jambo riri spirituel, si jambo ry'impwemu, ni ikintu kiva mu mico yacu. Haleluya. Ndashaka kubwira ngo ibintu byose ufise vyiza muri wewe ntibizopfa bigiye ahabona utize gutreta no kugira ico ikoreye imibabaro yawe. Umubabaro wawe si ikintu mugomba kugendana, si igikomere cawe kidakira, siyo kironda ndugu. Umubabaro wawe ni ikintu gikira, kirashobora gukira, kirashobora kuba traite. Imana irashobora kukikubohorako. Imana ntishaka ko tugenda nk'amaserkeye, uravyumva, ariko aragenda twarapfuye, twarahereye, ariko Imana irashaka kutubohora. Ico arico cose ndagomba kugira ngo intambuko ya mbere Dawidi atwigisha hano hantu, aravuga ngo munyuma ijambo riza mu kanwa kanje. Ariko kandi amaze kubona yuko kubihora bitamufashije, kuvyikawusha bitamufashije, ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo icambere ukwiye gukora, wirinde kuvyirengagiza. Bwira mu icyo uti ntuvyikawusha. Ikigira kabiri dushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi, kigira kabiri kiravuga ngo ntugerageze kubihunga, ntugerageze kwiruka uhunga imibabaro yawe. Birafise aho bishaka gusa n'ico navuze ubwa mbere, ariko ntukagerageze kuja kure yavyo. Uravyumva, haba mu buryo bufatika, muri geographique, muri physique, haba mu buryo bwo kugerageza kuva muri cercle ico kintu kiba caraberewe. Ntushobora guhunga umubabaro washitse mu buzima bwawe, ukurimwo nturi hanze. Nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo wiyelwanye, ariko kandi ntitugomba guhunga. Zaburi ya 55, Zaburi ya 55 ku murongo wa 6 n'uw'indwi n'uw'umunani n'uw'icenda. Ndavuga nti icoma nkagira amababa nk'inuma, mbangurutse nkaruhuka. Raba mbanyerereye ngashika kure, nkarara mu bugaragwa. Mbamungiye vuba mu buhungiro, nkikinga igihuhuta n'inkubi y'umuyaga. Mwami ubayongobeze, uyoberanye indimi zabo, kuko nabonye umujyano n'intambara mu gisagara. Warenganye nefu. No. Haleluya. Amina. Bwira umucayo uti ntibishoboka. Ntushobora na rimwe gukemura ikibazo cawe mu kugihunga. Ntushobora kurwanya umubabaro n'umutima wawe mu kwirukanka no mu gufuya. Dawidi yavuze ikintu gikomeye ku murongo wa 5, aravuga ngo igihe umubabaro n'ubwoba byari byuzuye umutima wanje, nkumva hariho kumerereza, naravuze ngo iyaba mfise amababa nkaguruka, nkagenda nkahunga nkaja kure. Ni bande muri mwege bimaze gushika ukaba mu kibazo ukavuga ngo yaba ntushobora kwirukanka nkabihunga nkaja ahandi hantu? Uko uravyumva, ni bande iki kintu bagitahura bacumva?
Dawidi yaragize umubabaro gushika navuga ati yaba noshobora kuguruka, yaba noshobora gufata amababa nkahunga iki gihuhusi, nkagenda kure yacu, nkaja kure hashoboka, nkabivamwo iki gihuhusi nkagihunga. Haleluya. Aravuga ngo nohunze nirukanka cane vyihuta kandi nkanyaruka kurusha umuyaga nkahunga igihuhusi. Dawidi yumva umenga ashaka guhunga ibintu. Hari igihe usanga dushaka guhunga ibintu, hari igihe usanga ikintu cakubabaje ugashaka kugihunga, ugashaka kugikwepa. Nibuka kera je na madamu tutaragira mariage turaba fiancé, sinipfuza na gato vuba ko dushwana. Bishitse rero hakaba gushwana gake, kuko muri fiancé abantu bashwana gake, abari fiancé ndaye bamenyesheje. Twaca tumara iminsi tutabonana. Ako jewe yari façon yanje yo gukwepa kugira ngo iminsi ibiheze, hama dusubire guhura twaravyibagiye. Uko niko kenshi usanga abantu bagerageza guhunga ikintu cabababaje, ikintu kitagenze neza, kuko kukigaruka ko biratugora, ariko rimwe tukumva dushaka kugihunga. Hari ibintu usanga wumva wo kwirukanka, hari ibintu kwepa, hari amanama ukwepa, hari amarencontre ukwepa, hari amamiliyo wakwefye, hari amarigara wakwefye. Ndakubwiye ngo ntushobora na rimwe guhunga ingorane canke ikibazo, ntushobora kugihunga jamais, ntibahunga ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Urabizi igihe kimwe habaye conflit mu muryango wa Isaka, Yakobo akomeretsa mwene wabo Esau. Esau aramuhunga kuko yarahejeje no kumwiba, aramuhunga. Amuhunze Imana imusanga i Beteli, iramwiyereka. Imana iramubwira ati Yakobo, aha niho hantu uzoguhera umugisha. Yakobo na wene akaba ari muri projet ya fuite, ariko agenda le plus loin possible ya mwene wabo, ariko aramuhunga. Kuko hari igihe twumva umenga ikibazo dushaka kugihunga, agahinda n'ibitagenze neza dushaka kubihunga. Hari n'igihe usanga hari ibintu wononye mu yandi mashengero ukaba wahungiye muri live center. Karibu. Ariko kandi nta na rimwe ukosora ibintu mu guhunga. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngenda kubwira ngo ivyo uhunga, igihe cyose abakuze mu mpemu barabizi, igihe cyose ivyo uhunga Imana izokwama ibikugarukanamo. Yakobo yahunze Esau, ariko Imana yamukonvense ko ategerezwa kugaruka kandi kumuraba. Ikibazo cakemuwe, agarutse guhura na Esau akamusaba ikigongwe, umugisha w'Imana utangura kuba libere hehe i Beteli, kuko umugisha w'Imana nta nari mubonekera mu guhunga ikibazo, ariko umugisha w'Imana wamubonekera mu gukonfronta ikibazo n'agahinda kose tukagikosora. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Eliya yarahunze urupfu, ahunga Yezebeli, ahunga canganyikiwe, ahunga yidogera Imana. Ati Imana naragukoreye, none rabo uyu mugore agira nyice kandi ntumproteje, nanje reka mpfe nkane abandi bavugishwa bose, mbega jewe n'abarutiki abapfuye, reka nanje nipfire. Agenda yidoga, arahunga. Amaze guhunga, Imana imusanga hariya mu Gisaka, aho yari yarahungiye mu gitare c'ikibuye. Imana irahamusanga, imugarukana handi nyene yahunga, imugarukana afise izindi nkomezi. Kuko agahinda, umubabaro, ikibazo ntibagihunga, ariko kandi igihe cyose ufise ivyo uhunga Imana izokwama ibikugarukanamwo. Kuko Imana ibikugarukanamwo nuko Imana itwipfuriza gukura, kandi Imana itwipfuriza kubohoka. Nta na rimwe fuite canke guhunga ari principe ya mpwemu w'Imana. Ariko kandi guhunga rimwe ni faiblesse na manque ya responsabilité, n'ukutagira ukuri muri twebwe, duhitamo gukora ibintu mu kubija kure. Ariko Imana igomba kudukiza, itugarukana mu byo twirutse duhunga, ikabitugarukanamo kugira ngo idukize, itubohore. Kuko Imana itubohora gusa iyo turiko turaja muri principe zayo. Haleluya. Amen. Bwira mu icyo ntigaruka. Haleluya. Dawidi aravuga ngo
icari kumpa amababa nuhunze nkaja kure nkagenda kwibera mu bugaragwa, ibintu byose nkabihunga mvudutse nkiruka nkarusha n'umuyaga nkagenda le plus loin possible. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Guhunga kuja kure y'ikibazo ntibigukiza ikibazo, ntibigukiza agahinda canke umubabaro. Kigira gatatu twiga kuri Dawidi, ndiko ndagenda ndabinyarutsa, ndashaka kuvuga kuri kigira gatatu muri Zaburi ya 32 ku murongo wa 3. Ndagomba kuvuga ikigira gatatu, kiravuga ngo ntukagerageze kubipfuka, ntukagerageze kubipfuka. Ndashaka kubona no munsi muri kino gitondo abantu bigeze gukomereka ku maguru canke ku maboko bari ngaha, abigeze gukomereka, abigeze gukomereka. Come on, mwese mwarakomeretse, utakomeretsa ari suspect. Abana bubu niyo badakomereka kuko bari imbere y'amateleviziyo, ariko mwebwe twebwe twarakomeretse hariya kera, siko? Urabizi igikomere ntushobora kwama wagipfutse ko amapansuma igihe cyose hari ahantu ushika igikomere ukacugurura kugira giheme, kugira ngo kibe expose ku muyaga cume. Iyo uguma upfundikiye igikomere, uravyumva, uracima amahigwe yo kugira gute, yo gukira no kuma complètement. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Rero hari igihe usanga mu buzima bwacu ibintu tugerageza kubipfuka, ibintu tugerageza kubinyegeza, ibintu tugerageza ngo kuvyigumanira, uravyumva, ibintu tugerageza, uravyumva, kwevita ko biboneka, ivyambabaje, ivyanshiki. Nimusome Zaburi ya 32 ku murongo wa 3 ibintu Dawidi avuga, wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Ngicereje amagufa yanje atewe gusaza, n'ukuniha kwanje umunsi ukira. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Dawidi aravuga ngo igihe nari nkinyegeje, igihe nari nkihoze, amagufa yanje yatanguye kumungwa, amagufa yanje yatanguye kumungwa. Uravyumva, mu gishingo cyo kubona agacerere kanje konkiza, ariko kwigumana kw'ibintu no kubinyegeza bitangura kugutuma indani muri wowe ari wowe umungwa, ari wowe wononekara, ari wowe come on. Arabandanya ku murongo wa 4. Kuko ukuboko kwawe kwandemera ku murango no mwijoro, ukubengagira kwanje kugahinduka nk'ukuma ko muci. Nakwemereye icaha canje, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje. Naravuze nti ndaturira uhoraho ibicumuro vyanje, nawe umarire ukugabitanya kw'icaha canje. Haleluya. Ku murongo wa 5 gwa Dawidi avuze ngo nakumenyesheje icaha canje, sinasubiye kunyegeza ivyambayeko, ariko nabishize ahabona. Guhera ico gihe ukuraho icaha canje, na jewe ntangura gukira. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hari igihe usanga umuntu anyegeza, akanyegeza gushika naho ukuzi, bantu b'Imana, ukuzi arashobora kubona ko hari ikintu kitagendeka mu buzima bwawe. Ngenda babwire ngo ntidufise kapasite yo kubika iyarara. Imana niyo yaduhaye grâce yo kubika iyarara. Iyarara Imana yatugiriye ubuntu bwo kudukuramwo no kuridahwa rikadusohokamwo. Iyo ushatse kubibika, uravyumva, birashika ahantu bikaja habona. Rimwe umuntu akakubaza ngo mbega ni iki kitagendeka, ngo ngo je ngomeze neza, ngo je meze neza. Ariko waraba kubera ko uyu muntu aguma kubaza ngo ndi iki kitagendeka, ariko ugasanga wewe uracibaza yuko mu kubihisha hariho izindi nyungu, hariho protection uri kuriha. Ariko Dawidi yaravuze ngo igihe nahora, igihe nanyegeje, amagufa yanje yatanguye kubora. Hari igihe ikibazo cawe giseruka hanze kikaboneka, hari igihe Imana ikurungikira abantu bakakibona, hari igihe abantu bakwegereye babibona, ariko wewe umuntu yaguye ngo umeze gute, ngo tuva bien, ngo tuva bien. Kuko rimwe na rimwe uba wibaza ngo kubishira habona na kaga, ariko ngo Dawidi ngo guhera umunsi nabibwiye Imana, guhera umunsi navuze amakosa yanje, guhera umunsi navuwe, nico gihe naciye ntangura gukira. Yesu ashimwe cyane.
ndashaka kuvuga iki kintu ku ibintu bishika kubingahe kuri iki kintu nyene siko ndagomba kubabwira ngo biroroshe guhisha ikibazo kurusha uko vyoroshe kugikira. Nimba rero urigahishahisha kanyegeza ngenda kubwira ngo kunyegeza biroroshe kurusha uko vyoroshe gukira. Rero kuba uri kuranyegeza nta buhinga burimwo, ariko ico Imana ikwipfuriza no gukira. Uravyumva, iki kintu uragikira igihe wemera kugishira habona ngo niko kudetruize wewe wenyene. Haleluya. Ikindi naco shaka kuvuga gihora gishika ugomba kubona, kenshi turanyegeza ikibazo tugatangura kukinyegeza, rimwe na rimwe ugasanga umuntu agerageza kunyegeza ikibazo afise mu kugerageza kwirundaniriza, mu kugerageza kuvyambarira, mu kugerageza kuronka. Rimwe na rimwe abantu bakagera gute, ndashaka kuvuga ngo iyi ni notion ya psychologie. Iyo umuntu afise ibintu byamubabaje, hari n'igihe agerageza kwambara neza cyane, hari n'igihe agerageza kugendera mu modoka nziza cyane, hari n'igihe agerageza kuronka ibindi bintu byinshi byiza bimuzako, kuko uko yikikuza n'ibintu byinshi byiza bimuha kuri we amahirwe yo kwibaza ko yanyegeje ikitari ciza mu mutima wiwe. Ayo ngenda kubwira ngo nta kintu na kimwe uzoronka mu buzima uzoposeda kizogukiza ku gahinda, ugasanga uriruka cyane ariko kwirukishwa n'ico kintu cakononye. Ndaje kukubwira no munsi muri kino gitondo, agahinda ntibakambarira, agahinda ntaco bakongerako, agahinda barakazana imbere y'Imana bakagakira. Nico gituma muzobona n'abatunzi biyahura, kuko ubutunzi butagukiza umutima. Ukavuga ngo bigenda gute ko uyu muntu ari miliyoneri akiyahura? Yes, arashobora kuba ari miliyoneri, ariko ngenda kuvuga ngo nta kintu na kimwe uzoposeda, nta kintu na kimwe uzoronka mu bwinshi bwaco co hanze ngo kigutabara agahinda n'umubabaro indani. Ivyo ugerageza byose gushira ko ngo dekore, uri kura dekoha imva. Ariko ukwiye gushika ahantu ukavuga ngo ngomba gushira habona ubugwayi bwanje, ngomba gushira habona ingwara yanje mu ntumbero yo kubona Imana inkiza. Dawidi yavuze ngo amagufa yanje yari karabora, amagufa yanje yari karuma, amagufa yanje yari karasha, kuko nahisemo kunyegeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikigira kane, ndaje kukubwira ngo udakize hari urugezo udashobora kubona mu bwiza bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Ikigira kane, Dawidi yakoze mu mutima wo gukira no mu kugwanya umubabaro mu mutima wiwe, yirinze kuba mu ruhagarara, inquiétude. Bibiliya iravuga ngo ne vous inquiétez de rien. Kuki Bibiliya itubuza inquiétude? Kuki Bibiliya itubuza, mbega inquiétude mu Kirundi ndi gutega abantu mumfasha? Uruhagarara? Kuki Bibiliya itubuza kugira uruhagarara? Ndashaka kuvuga ngo uruhagarara ruratandukanye n'umwitwarariko. Bibiliya ivyita umwitwarariko niyo inquiétude. Kwiganyira niyo inquiétude. Ayo ni lamentation. Soit. Okay. Bibiliya iratandukanya uruhagarara no kwihebura, ikabitandukanya no kwitwararika. Karabivuge mu Gifaransa. Hariho difference hagati yo kuba inquiété canke kuba concerné. Iyo umuntu ari concerné n'ikintu, ni ukuvuga ngo arafise icyo ariko aragikorera mu ntumbero yo kugitorera inyishu. Ariko iyo tuvuze ngo umuntu ari inquiet, ni ukuvuga ngo umuntu afise uruhagarara rw'ikintu Imana itigeze inamuhana controle yo kugira icyo agikoreyeko. Hariho ibintu atana kimufise wewe wobikorera na kimwe, kiraza kikaba ikibazo kiraho atacu ufise, ni ukuvuga ngo Imana yarakwimye controle kuri ico kibazo. Hari ibibazo biza Imana ikatwibutsa ko ari Imana, natwe turi abantu. Hamwe no guteka umutwe no kugira amanama ata solution ufise. Iyi coronavirus ngene bariko barayitreta mu isi, bari concerne, bariko baragira ico babikoreye, baracafise ico babikoreye, botubuza guhura, bogira gute, hari ico bashobora gukora. Nukuvuga ngo iyi si inquiétude, ariko nukugira ico dukoreye ikibazo. Ariko hari ikibazo kiza ntugire ico kintu kimushoboye kugikorera. Ni bande babizi ivyo?
mwarumiwe ndabibona ibyo ntabwo byigisha abanyafrika. Bwana sifuwe sana, haleluya. Iyo uri kuragerageza gufata muri controle ibintu bikurengeye by'ubumana, reka ndakubwira igituma Imana yanka kwiganyira. Bibiliya iravuga mu Banyefeso, mu Bifilipi mu gice cya 4, Imana iravuga ngo mu byo mukeneye mubimenyeshe. Yesu ashimwe cyane. Ahandi ikavuga ngo nimuze abarushe n'abaremerewe. Hariho ahantu haturengera. Iyo uri kuragerageza kuba mu buzima bwa inquietude, utaryama wiyumvira ku bintu bikurengeye, mu yandi majambo uba uri kuragerageza kuba Imana. Imana ntitwemerera kuba Imana, ariko Imana itwemerera ko yo yari Imana. Nico gituma ivuga ngo ni mubimenyeshe mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Bisobanura ngo ibikurengeye bindekere, jewe ndabikontrola. Ariko wewe ibyo wokora nukuza ugasuka umutima wanje kuri jewe kugira ngo ndagufashe mu bikurengeye, mu byo udashobora gukontrola. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Zaburi ya 55 ku murongo wa 2 yaravuze ngo umviriza Mana yanje unyishure ndiko ndayerera hirya no hino. Verset 3 canke verset 52 55:2. Umva umurongo ukuntu uvuga. Zirikana unyumve, nzirikana unyumve Mana, unyishure nembembeshwa n'amajojwa yanje. Ngirane nembembeshwa n'amajojwa yanje. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Ndaniha. Et je m'agite. Coronavirus yashitse muri Afrique de l'Est. Kazino. Come on. Ugira usare kuko yashitse. Uko uravyumva hari igihe uruhagarara rugutera kugira uruhagarara ivyo udakontrola. Utanguye kumenya ko yashitse ngo iringaha mu Rwanda ngo bamaze gutora umuntu, ukagenda ku telefone ukarabaho ahantu igeze, abantu bose barengana wasamuye ugasimba. Uravyumva? Umviriza ngo ninde muri mwebwe par ses inquiétudes yashoye no kwiyongera imetero imwe ku burebure bwiwe? Ninde yashoye kwiyemera yiyongereye n'imetero imwe ku kuboko kwiwe? Ninde kubera ari umuhinga mu kwihebura ahora ashobora tuma protection imubako bakaba ngo ujya muntu ngo yazigamwe no kwihebura kwiwe n'uruhagarara rwiwe? Nta na kimwe. Uruhagarara ruragusambura. Dawidi yaravuze ngo Mana je m'agite, ndiko ndayerera. Gère ici et là. Nigihe impwemu yawe n'ivyimviro vyawe biguma bikuyereramwo, ukumva ivyimviro biko biragenda mu mutwe wawe mwijoro, ukagira makesha, ukavyuka mu gatondo ingorane yawe iracari hajya. Ikintu kirageze gute? Umviriza, kwihebura ntibidukiza ikintu na kimwe. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amina. Ico ngomba gukora haguhagarika umutima n'ivyambaye ko vyambabaje, ntafise ico nshobora kubikorera, nukuza imbere yiwe nkasuka umutima wanje nkamuremeka amagorwa yanje. Yaravuze ngo nimunyikoreze ibitwaro yanyu, ndamuragiza imibabaro yanje, ndamusukako agahinda kanje, niwe ndavyikoreza. Singomba kuvyikorera kuko ntaco mfise no bikorera, ariko ndabimukoreza wewe. Ikigira 5 tugomba gukorera, iki kintu tugomba gutahura cari kigize ubuzima bwa Dawidi mu gihe ciwe c'imibabaro. Ntiwemere umururazi, ntiwemere ko chagrin, ntiwemere ko umururazi, ntiwemere ko bitterness, ntiwemere ko agahinda karipuse, ntiwemere yuko umururazi we influence ubuzima bwawe. Vuga uti umururazi. Warukiza umururazi. Icarico umururazi ni hahandi wababaye ugacucika umuntu yashishwe. Mu Kirundi ico ngahe Bujumbura umuntu afise umururazi aba ameze nk'umuntu w'umushishwisi. Bene aba bantu b'abashishwisi ibintu byose birabashisha, ibintu byose nta kigenda. Nubu arashobora kwerekana bakavuga ati ababandi. Uravyumva? Ibintu byose kuri we biri black, nta blanc ibaho, byose ni ibara. Haleluya.
Bwana asifiwe sana. Nagira ngo abashishwise hamina. Ako ndazi ko atanumwe ari ngaha. Aba bantu ndiko ndavuga nta numwe ari hano hantu. Abona abantu ibintu vyose ni bibi. Bene uyo muntu umufise no mu nama, mumufise no mu muryango, mugerageza no kutamubwira ivyo muriko murarota. Kuko ikibi ca chagrin nuko irafekta amaso yawe yose uburyo ubona ibintu, kandi nayo ikava iri jambo umururazi canke chagrin canke kuba aigri mu gifaransa no kuba aigri, si uravyumva no kuba aigri. Umuntu ari aigri, umuntu ibintu byose yobibomora canke yobihenura agize gute, kenshi uwo bari umuntu mu buzima bwiwe yabaye humilié, yarenganijwe, yababajwe. Bene uwo muntu aba yarababajwe muri ubwo buryo, ni n'abantu uza gusanga bafitiye umuhari n'Imana. Biragora umeze gutyo yuko ukura spirituellement, kuko n'Imana uyifitiye ishavu, n'Imana uyifitiye umuhari, wumva umengira bifisemo uruhara. Bigaca rero vyafekta amaso yawe ingene abona ibintu, wowe ejo hawe ni habi. Haleluya. Ariko biravye vyavuye yuko warenganijwe, wahuye na injustice. Psalm 73. Dawidi je namukunda sana, namupenda sana yo type. Psalm 73 verset 21. Uravyumva? Psalm ya 73 umurongo wa 21 n'umurongo wa 22 avuga gute Dawidi? Aho umushaha wanje wababara, lorsque mon cœur s'aigrissait ngatekerwa n'umubabaro mu mutima, et que je me sentais percé dans les entrailles, nari kijuju, j'étais stupide nari imburabwenge et sans intelligence. namera nk'igikoko imbere yawe. J'étais à ton égard comme les bêtes. Dawidi avuga ngo akagahinda, umururazi wamutumye amera nk'ibikoko byo mu ishamba. Akagahinda kamutumye amera nk'umuntu atabwenga gifise. Uravyumva? Ariko Dawidi aravuga ngo muri uku gutakaza ubwenge no kumera nk'igikoko cyo mu ishamba, mbega vyavuye kuki? Vyavuye ku mururazi. Umururazi ni ikintu kibi. Uravyumva? Uwo mubabaro w'ivyo wakorewe, uravyumva? Iyo injustice wahuye nayo, ivyo bintu ubona ko wagiriwe nabi, uravyumva? Ni ikintu kibi carakudetruije. Ariko Imana ntigomba yuko tuguma kuri iyo note y'ivyabaye. Ntacu ushobora kubikorera, vyarabaye, vyarakoretse. Ariko kandi ntidushobora no kuvyemerera ngo vya affect ingene tubona kazoza kacu, ubuzima bwacu bugume bwononekare. No, ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Hejuru y'ubuzima bwawe ndavuze ngo iyo prison ugomba kuyivamwo. Nta kintu na kimwe c'ubwiza bw'Imana gishobora kukugaragaramwo umeze gutyo, kuko nta n'ivyizigira uba ugifise, ibintu byose ubibona nabi. Umviriza izaburi gatoya ndababagire gatoya vraiment. Ndashaka tuyisome kuri verset 13, 14, 15 et 16. Nukuri nogereje ubusa umutima wanje, ukudacumura nagukarabiyemo ubusa, kuko natewe n'ivyago umunsi ukira, ngahanwa mu gitondo n'igitondo uko bukeye. Iyo mba naravuze nti reka mvugenyo, mba narahemukiye abana bawe. Niyumviriye ingene noshobora kubimenya, biba ibiruhije mu maso yanje. Stop. Murankunda kubona abantu, ndavyumva muri culture yacu cane, abantu bakubwira ngo ndanka kagaye. Ni bande banka kagaye no munsi? Ndanka kagaye. Canke ngo barangaye. Ukamara 10 ans, 15 ans, uvuga ngo barangaye. Ariko hari igihe bishika bakakugaya. Yesu ashimwe, bwira umucaye uti na Yesu baramugaye. Wowe mubwira uti wowe rero ntimutukane, reka je ndavyivugire, wowe uri peti. Nimba Yesu baramugaye. Urabona Dawidi yari yaracishijwe muri humiliation. Ariko ndashaka kubabwira ngo kenshi iyo waciye mu gihe urenganywa mu buzima bwawe,
ndashaka uno munsi ndakubwire ngo nta kintu na kimwe ako karenganyo ntushobora kugakosora karabaye, kumbure hari ibishobora gukosorwa, ariko vyarabaye, ariko ugomba guhagarika ntibivyice kazoza kawe. Kuko utanga bene abo bantu ugirira imihari abantu bose. Uravyumva, ukagirira imihari uwo muryango wose wakugaye, ukagirira umuhari abo bantu bose kategori bavamwo bakugiriye, urageneraliza. Uravyumva, mpora numva n'abantu usanga barahahamuwe n'ingo babayemwo, ugasanga umuntu muko muravugana ngo abagore ngo nukuraba neza, ngo abagore n'ibikoko, cyangwa umuntu avuga ngo abagabo n'ibikoko. Ngenda kubwira ngo abagabo bose si ibikoko n'abagore bose si ibikoko. Aho muzobona ko umuntu afise bitterness, cyangwa aho muzobona ko umuntu afise umururazi, yamageneraliza. Abakizwa mu majambo atataza kuvuga ngo abakizwa, nje yumvuga umuvuga ngo abakizwa, come on, je ndiwe rero, ntutuvuge, ntutujaniranye. Abakizwa bakugize iki? Ugasanga umuntu yakorewe nabi n'abakizwa bo muri Zambia, natwe araduhitanye. Ndakubwiye ngo jewe sindimwo, si jewe nabikoze, ntunjaniranye, ntushiremwo, ntavyo nabonye. Nta kintu. Umviriza, Dawidi yagize ikibazo, ndakikwereke gatoya. Uravyumva ku murongo wa 13. Dawidi yararavye agira umuhari w'abapagani, aravuga ngo Mana, ku murongo wa 13, bwa bundi niyejeje kubw'ubusa, kubaho nejejwe ntaco bimaze, kubona narihanaguye ivyaha, nariyogeje nkatura ivyaha vyanje, ntaco bimaze. Kuko ku munsi barankubita, mu gitondo usanga hari ikibazo kindindiriye. Hama nkavuga ngo none ga Mana, nk'ubu notangura kuvuga nk'abapagani, nkatangura kuvuga nkabo, hama naje we nkaguhemukira. Nanguye kuvyiyumvira kugira ngo ndonke umuco, ncangira ikibazo gikomeye. Dawidi yari yarababaye kugeza naho atangura kumva, atanguye kubona umenga bwa bundi kujana n'Imana bimaze iki. Nama mfise ingorane, bama banteza ibibazo, ariko raba bobo ngo mpindukiye nkabaraba abapagani, bobo baraprospera, batangura projet igacicamwo, batangura umugambi bagaca boronkera financement, ikintu cyose bakoze kigenda neza. Ngo ntangura kwibaza ngo mbega kubera iki nejejwe, mbega kugororoka bimaze iki. Nibo banteza ibibazo, ariko wewe ntubateza ibibazo. Ngo tangura kwimvira kubiheba. Uko uravyumva, mu nyuma ngo umutima wanje wuzuramo agahinda. Verset 21. Hama nkumva ndababaye, nukuvuga ngo yaguma araba abandi ngene bareyisisa. Wani iyo umuntu ari aigri, Satana ashira amaso yawe kwifokaliza kubiri ko biracamwo. Uravyumva, sinzi ko murabona abashishwiswe vraiment. Uravyumva, ibintu byose birashisha, ibintu byose biracamwo kiretse ivyawe. Ariko wabiraba mu nyuma, Dawidi aravuga ngo ariko go Mana, nasanze ndi kijuju, nasanze atabwenge nari mfise, kuko nasanze isigaye meze nk'igikoko. Kuko yahejeje kwihanda konte yuko umururazi uri kurica ingene abona ibintu. Mu nyuma hejuru aravuga ngo ninjiye mu nzu yawe ntangura gusenga, ngo nca ntangura kubona iherezo ryabo ingene ari ribi, ngo nca ntangura kubona ingene atacibutso bagira, nca ntangura kubona ingene aho bari bakugwaho mu kanya gato. Mu mwanya muto Dawidi atangura gukira gahinda. Reka nakubwire, ako gahinda k'indani kagomba gukira. Uravyumva, kagomba gukira. Umururazi ni ikintu ca mbere kibi, kikwicira ubuzima kandi kikica n'ubuzima bw'abantu bakwegereye. Bwana sifuwe sana. Ndarangije mvuga iki kintu ca nyuma. Psaume 64 verset 1. Psaume 64 verset 1. Mana, umva ijwi ryanje mu majojwa yanje, kiza ubugingo bwanje gutinya umwansi. Mana, oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Alléluia. Uno munsi ndashaka kubwira ngo ntubivemwo. Ntubivemwo, niwemere kubirekeza uko. Subira ubigaruke. Hari umuntu yomwe ngo pastor ukumbwira kuvyura kaboze. Reka ndakubwira ngo akaboze ni kaboze kuko kakuboreyemwo, bigarukeko. Niwemere guhera aho hantu
kuko nababariye ntimuri yarara, ariko Imana iragomba kudukiza agahinda kose. Dawidi yaravuze ngo Mana wumve uguhinda amarira yanje, wumve ugusenga kwanje. Yesu ashimwe cyane. Igihe ndiko ndakuririra, tabara ubuzima bwanje, untabare umwansi ntinya. Ndagomba kukubwira ngo bene iki kintu duhejeje kuvuga ko ni ikintu tugomba kwiga kugwana naco, kuko kiriko kiraducafuriza ubuzima. Reka ndabivuge gutya, amazi yanje nire yatwaye, impa amazi hajya anyu, amazi. Haleluya. Ndashaka kwereka ico ubuzima bwawe buri. Ubuzima bwawe, dufate ko ubuzima bwawe ari iri cupa, siko? Ubuzima bwawe ni iri cupa. Nibwo buzima bwawe. Hama umubabaro wawe ni aya mazi ari indani. Hariho abantu usanga mu buzima baruzuye agahinda. Hariho abantu usanga mu buzima baragize umubabaro ukuzura ubuzima bwabo, uwo mubabaro ukabarengera. Ego hanze housing yawe ni nziza, ariko kubera ivyuzuye igikombe cawe ari umubabaro, ari ibintu bitabaye regret, ari ibintu bitabaye corrigé, ari ibintu bitatuwe, ari ibintu utafashijwemo, ari ibintu bitabaye fixe mu buryo Imana ibivuga, apana uburyo witoreye amayira yawe yo kubikemura. Nyanda kubwire ngo iyo umuntu yuzuye araseseka ko byanze. Urabona? Urabyumva? Uguca impande fya urabimusesa. Ko abana fya. Urabyumva? Awurengana. Hariho abantu rero dutunze terima baruzuye ku buryo umuca ahantu hariho hose agira ibyo agusesa, umuca agira ibyo agusesa, kuko terima urajejeta, uruzuye agahinda, warononekaye, warababaye ku buryo wibaza ngo warabinyegeje, ariko ntugishobora kwifata. Umwana ararengana ukamukubita umugere, umwana araca hirya uravyumva ukamumwanga inonzi, uravyumva umukoresha arakubwira yambu ukumva akubwiye ngo imbesire, ukavuga ngo ntukiki. Terima bwira umushatsi ntushobora kubinyegeza, birasesekara. None wuzuye uyu mubabaro n'aka gahinda, nijyari Imana ikuzuza ivyayo, nijyari ivy'Imana yagushizemo vyiza biri profitable vy'umugisha igomba kugukoreshamwo kugira ngo tubere umugisha, kugira ngo uzane impinduka, amavuta y'Imana atembere muri wewe, atembe muri wewe, Imana igukoreshe. Nijyari bizogusohokamwo igihe cyose Imana igomba kuzuza igikombe cawe, isanga Satani yaracujuje muri experience zawe mbi, kuko utashoboye gukira, kuko utashoboye kubohoka. Nico gituma ndangije ku ca gatandatu mvuga ngo ntubivemo. Ibi bintu bigomba kuba regret, ibi bintu bigomba kuba résolu, ugomba kubifashwa, ugomba kubifashwa. Yesu ashimwe cyane. Ugomba, kuko birakorompa. Reka ndababwira ikintu kimwe, iyi mashini yamaze kwinjiramo virus, ni virus, wicometsemo flash disk itwara virus, iri planta, iragira gute? Uravyumva? Naho yo kwihagarara ko ngo umuriro uracinjira, yego umuriro urinjira ko wuzuye virus. Iyo ahantu harimo virus, kandi nta narimo objectif ya virus iri profitable, ariko objectif ya virus no kuruina, no kudetruiza. Igihe cyose mu buzima bwawe muntu w'Imana, agahinda n'umubabaro y'ivyakubayeko utaraparvena kubifixa no kubihegra ngo Imana ibikubohore neza, bizokwama bifise ico vyonona, ariko birushirije vyica kazoza kawe, kuko uri umuntu atabohotse, bikabuza Imana gukorera mu buzima bwawe. Ndangiza aya mazi rero, haguruka dusenge. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hagurutse mwicaranye dusubiremo aya majambo. Haleluya. Mwese muvyagurutse, turarangije igikorane cacu. Bwana sifuwe sana. Navuze ibintu bitandatu ndagomba kubisubiramo. Uburyo bwawe bwo kugwana n'ivyakubabaje. Ica mbere, ntuvyikawushe. Vuga uti ntuvyikawushe. Ica kabiri, ntubihunge. Ica gatatu, ntubipfuke. Ica kane, ntuhagarike umutima. Ica gatanu, ntiwemere umururazi. Ica gatandatu, ntubivemo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe.
Bibiri ivuga ngo turi ingoro za mpwemu yera, turi ibikoresho by'Imana. Imana yahisemo kutugira une habitation céleste. Ndashaka kubona uno munsi muri kino gitondo ingoro z'Imana ziri muri kino kibanza, ingoro z'Imana ziri hano hantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ugomba gukonfronta, ugomba guhangana n'ibi bintu mu buzima bwawe. Ni kenshi mu buryo ntazi Imana indongora kuvugisha umuntu ngaha mu rushengero, nkahamagara umuntu cyangwa nkarondera umuntu nkamubwira urafise ingorane, cyangwa nkamandikira ufise ikibazo ikihe. Hari n'abantu ntaramutsa akabona haheze n'imyaka tutandikira nkamubaza iyi question, ufise ikibazo ikihe. Bihora bintwenza iyo mbonye ingene mu muco wacu dufise ikintu gikomeye cyo guhisha. Kera nkiri muto nahora ngwara malaria, ariko kubera nari umwana ari dynamique cyane nikundira gukina, naragwara malaria nkikawusha, nkamara n'isomene batariko baratreta malaria yanje, ariko nkaja gukina umupira nkagira gute kuko naratinya muganga. Rimwe ugasanga nka mama aramfashe ukuboko aciye yumva umuriro, canke arandavye mu maso, urabona abantu bonze biragoye ko bahisha, akabona utwiso twanje twacokeye, canke bakaza wowe ndiko ndafungura ndadashwe. Bagenda bagasanga umwana malaria yaramwishe, ariko nanje nagerageje kuyihisha. Ndagomba kubwira ngo hari ibintu udashobora guhisha. Towutahe biraguseruka ko bikakuboneka ko abantu bakabona amasymptome y'uko utamerewe neza. Mpura n'abantu muri biho kugira ngo ambwire ikintu cyamubaye ko kibi, amara 10 minutes ariko arintroduce icagira mbarira, kumva umuntu avuga ati pasteur ibintu ngomba kukubwira ndibaza ko bitazova ngaha. Undi wewe yarankinye arambwira neza, aravuga ati pasteur narumvise ko wowe utavuga ibyo bakubwiye, ni fine, atanguye kumpanga neza. Wako ibyo ngenda kubarira none ibyo ngenda kubwira, ariko reka ndakubwira ikintu kimwe, ndashobora gutahura difficulty ufise yo kuvuga agahinda cyangwa ikintu cyaco cyose cyakubabaje, ariko reka bikugore ariko ukire, reka bikugore ariko bikonfronte, reka bikugore ariko uvyange, kuko ni ibintu utashobora kujana navyo, ntushobora kubiheka, ntushobora kuvyikorera, ntushobora kwinjirana navyo muri kazoza kawe. Ntushobora kuvuga iteme y'umwaka kuvuga ngo uyu ni umwaka w'ubwiza, hama ngo iri jambo ribi ryawe igihe utari kuradiringa n'ikibazo cawe neza, ukavuga ngo ibi bintu jewe sindi pubere, jewe sindi iyarara riri kwa Satani no mu vyiwe vyose, ariko jewe ndi holy, ndi goro y'Imana, ndahera hahera, ndejejwe, mpwemu yera aba muri jewe, ubushobozi bw'Imana bukorera muri jewe, ndanse yuko ibi bintu bikurikirana ubuzima bwanje. Mariage zanyu ntizizo resista, mariage zanyu ntizizokira, mariage zanyu ntizizoja kure mutize guhangana n'ibintu byose by'umubabaro biza mu rugo rwanyu canke mu mazu yanyu, mutize guhangana navyo. Haleluya. Ndashaka gusenga, nari kuvuga ngo ingogaha imbere, ariko ntabyo nshaka, kuko Imana irashobora no kugusanga aho hantu, kandi numva mfise pression y'umwanya, ariko ndashaka ubwira Imana yawe uti Imana nkiza muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane. Mana nkiza, ndongora ahantu ho gukira ikintu cyose cambabaje. Haleluya. Ariko ndanse yuko pen, ndanse kumubabaro, ndanse yuko agahinda. Haleluya. Ushobora kubura ino ngaha atani bikubabaje bihari canke warabikize, ariko kandi ibi bikwigishe ngo hari ico dukorera, ivyaje byose nibizoza byose mu buzima bije kutuzaniramwo agahinda, kuko agahinda kari contre-productive. Agahinda ntaho kakujana, ntaho kagushikana, ahubwo karagucereza. Haleluya. Ariko nimburi ngaha vuga uti Imana ndashaka kuri uyu munsi muri kino gitondo
utangura igikorwa cyo kubohora ubuzima bwanje. Haleluya. Maze imyaka narabihunze, maze imyaka narabyikawushije, maze imyaka narabyirengagije, maze imyaka narabihoze, maze imyaka naragerageje kubiminimiza, ariko Mana ndasenze kuri uyu munsi ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka ndakubwire nimba binakigushikira ntubihoporte. Urabizi bantu b'Imana, iyo utevye kuriha taxe uyiriha utevye avec amande. Iyo utevye kuriha no kugura itike y'indege, uriguze karerera kuzimbuka, uriguze ritevye riba ryazimvye. Ico uteba kugira ico gikoreye, uko uteba kiragwira kigakomera, siko gikira ahubwo niko kiba kinini. Abariha taxe bari ngaha, Yesu ashimwe cyane. Abariha taxe, Yesu ashimwe cyane. Niba wateba kuyiriha, oberi izogucira amande. Ayo wanse kuriha ubwa mbere uzoyariha yagwiriye cyane, kuko hari ibintu badatevya ngo bitugirira akamaro. Ndagomba uno munsi muri kino gitondo duhamagara Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo usenga uhamagara Imana yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwe wese yisengere ahari. Haleluya. Mwe wese yisengera ahari. Haleluya. Uwahoze, uwacereje, uwacecetse, uri karononekaro w'amagufa yiwe ariko arikonsuma, ufise umubabaro, waba umubabaro wavuye muri relation, yaba umubabaro uri emotionnel. Haleluya. Yaba umubabaro uvuye mu vyakubaye ko vyaguhahamuye, yaba umubabaro ujanye n'ibibazo biri physique biri ku buzima bwawe, muri no musi muri kino gitondo uhamagara Imana yawe. Muri kino gitondo uvuga uti Mana ndavyanse, Mana ndanse yuko ncika icibare c'agahinda, ndanse yuko agahinda ubu mugabane wanje, ndanse yuko agahinda kibi ikintu kigize ubuzima bwanje. Muri kino gitondo Mana mfasha, muri kino gitondo Mana nshoboza, muri kino gitondo shoboza Mana. Haleluya. Kimwe mu vy'Imana ikoresha mu kugushoboza, Imana mu kugushoboza mu ntambuko ya mbere, nukwiga kubabarira, nukwiga kubabarira kugira ngo bishoboke utangure gukira. Haleluya. Hejuru yo kubabarira nukwiga kuvuga kuri ico kintu, no kukiraba mu maso, no kugikonfronta, no kukiraba uko gisa, no kutagihunga, no kukivugako. Oh haleluya. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo, kuko washimye kutugira une habitation, watugize ingoro ya mpemu yera, watugize ingoro ya mpemu yera. Ndasengeye Mana abantu bari hano hantu mu buzima bwabo bafise ibyabababaje. Bamwe bababajwe n'ibintu byababaye ko mu bwana, abandi bababajwe n'ibintu byababaye ko bakuze, abandi bababajwe Mana n'ibintu baciyemo bitandukanye. Ivyo byose Mana bimeze nk'ibiriko birajya amagufa yabo, bimeze nk'ibiriko bironona ubuzima bwabo, bimeze nk'ibiriko bironona ababakikuje n'ibibegereye, biriko bironona uruvyaro rwabo. Bajejeta ibikomere, basohora ibikomere, agahinda kariko kabatuma badashobora kugira imigenderanire n'umuntu n'umwe, niba imigenderanire irama. Igihe cose uwaca impande bamusukako ibibuzuye, kuko Mana ico akanwa kacu gasohora, n'ico akanwa kacu kavuga ari cuzuye, ari kibogaboga mu mitima yacu. Ndasenze Mana kugira ngo imitima yacu icike isoko, icike isoko, icike isoko. Ndasengera ishengero ryawe muri kino gitondo, umumwe wese ahari Mana uri karagwana n'ivyo ari karagwana vyamubabaje. Mana waravuze yuko ibizotubabaza bitazobura kuza, ariko waravuze ngo nimuhumure, waravuze ngo nimuhumure, nimushikame, naranesheje isi. Ndasengeye ishengero ryawe muri kino gitondo, ndasengeye abera bawe muri kino gitondo bakoraniye hano hantu. Ndavuze ngo Mana kiza umuntu wese ari hano hantu, kiza umuntu ari mu kiriyo kidahera, kiza umuntu ari mu gahinda, kiza umuntu afise umururazi, kiza umuntu afise umubabaro, kiza umuntu afise Mana yo mwijuru. Mana nkuko wakijije Dawidi, kiza Mana umuntu wese ari hano hantu ariko araca ahantu hagoye, ariko aracishwa ahantu hagoye. Ndasenze ngo mpemu yera umufashe, ndasenze ngo mpemu yera umugenderere, umuhe strategie, umuhe ico akwiye gukora, umuhe ico akwiye kubikorera. Ariko Mana turavuze ngo ntitugomba kubivamo, ntitugomba kubirekeraho, ntitugomba kuvyirengagiza, ntitugomba kubija kure. Ariko Mana turagomba kubiraba uko biri, tuvyita izina, hama tuguhamagare, dusutse imitima yacu kuri wowe, tuvuga ngo Mana mutabazi w'imishaha yacu, mutabazi w'ubugingo bwacu, untabare. Tabare mwene data hano hantu, tabare umujene ari aha hantu, utabare umuvyeyi ari hano hantu, utabare Mana uyu muntu Mana ari hano hantu, utabare umuntu wese ari hano hantu. Ndagufitiye confiance mpemu yera yuko hari ico ugomba gukora,
yuko hari icyo ugiye gukora. Mana, ntidushaka kwemera yuko ibyo bintu bya influence ngene tubona akazoza kacu. Ndavuze ngo udelivre, ubohore ivyimviro vyamaze kuba corrompu par la peine, ubibohore ukijije umuntu wese kuko imbabazi zawe ziri Mana yacu. Izina ryawe nirihabwa icubahiro, izina ryawe nirishigwe hejuru. Mu izina ryawe Yesu Kristo tubisavye, abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mana ibahezagire, mugire indwi nziza kandi uhoraho abakize. Yesu ashimwe cyane.